ahantu kure muga kubera ntafise umutima wo kuvyakira nobwira abantu baca intege abandi kimba umuntu umubonye kwikosa urumva kimba umuntu umubonye kwikosa ariko bino bintu nubwo abantu benshi babigaye ko bamva ngo yongo none ngo warabuze ngo ucukora ugenda ngo urime ngina ngo kwisaka ngo urime urumva babona kumenga twe turatumwanya urumva babona kumenga twe turatumwanya ariko vraiment nyamba ikintu utagikunda nyamba ikintu wumva yuko kitakurimo reka gutuma uwundi muntu umuca intege kandi hari n'ibintu byinshi nama mvuga hari ibintu byinshi tuzobazwa mumbabarire basha intambamyi ntizobura intambamyi akenshi zikunda kuza ku bantu baba badatahura ibintu by'uko turakora abantu baduca intege baba benshi cyane hari abatubwira ati ivyo bintu mugiyemwo bizobagendera nabi cyane cyane ku bakobwa ugati uri mukobwa ukaja muri réseau ukaja mu bintu vy'ama YouTube ibintu vyerekeye réseaux sociaux kugira ati aho indwi zibiri uzotwaye inda base kugira utuntu twinshi dutandukanye ugiye kubisutwa ugiye kubishira soni ugiye ibintu vyinshi nizo ntambamyi duhura nawe ushobora kwicara muhira ukiyumvira uravye nk'abantu babikoze ubwa mbere ukabona aho vyagenze neza nabo bigenda nabi nawe ukicara ukavyiyumvira ugasanga uri kwangaza umutima nyene wavyumviriye ko ariko ntiduca intege aho tugeze ubu uje ntizoba bikinca intege wowe wazumbwira ibintu vyiza uzunera intege ni bon ndakunda abantu bantera intege ariko nyene uje umbwira yuko nyene ivyo ndi gukora atari vyo nawe uzumva nabigiyemwo mbizi kandi mbishaka utushobora kuza kumbwira ko atari vyo uzumve ko n'abantu baduca intege ndavyumviriza ivyo kurambwira ko biraserukira ngaho vyitirana nta kibanza ndabiha nizo ntambamyi nkunda guhura nazo. Hello guys, mwese ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuko bisanzwe ni ya channel yanyu mukunda ntiriwe ndavuga izina muca muribona. Rero ndabakunda cyane gose tutarandiriye reka ndabasabe mugire subscribe, share na comment kugira ngo muca mubona yuko imbere ya kamera dufise abantu beza cyane gose. Aha aye turi kumwe n'ivyamamarekazi naje ndi cyapapare mwihangane ndi cyapapare turi kumwe n'ivyamamarekazi mu ntara ya Gitega ubona bashoboye kuba bo kwihangira imirimo canke bo tegura imirimo kugira ngo bashobore kuba bo kwiteza imbere ivyo benshi bakritika canke batifuza yuko bishobora kuba vyotera imbere uwari hagati bamwita Bia arafise na YouTube unabari kumpera yitwa Rosette reka mbanze cyenda basaba babaramutse kazi Uskini nagamvuge ubwo wese avuge naga presentation kibaho rakoresha kuri YouTube yiwe. Salut la famille nizere ko mumeze neza jemeze neza muri no mwanya tameze neza mwihangane no musimbe bitameze neza ejo zo ari fresh omicron ni mia nkuko mumbona gambo nkuko bisanzwe biri ariko nkuko mumbona ni mia YouTube Mia TV show mugende kuri YouTube uraje muri recherche wandike Mia TV show akantu kamwe konye niko ngo ni twishi kwanza ugire subscribe cyangwa se abone vanye n'ururimi telefone yawe irimwo like commentaire na partage turakora ibiganiro bimeze neza bihanura nyine uzogenda ubirabe nubona bigufashije uzogire partage uya mugenzi wawe nawe na commentaire zanyu tuba tuzikeneye karibu kwa Hoze kuko kubafana ba Steve TV turabaramukije cyane nibaze ko mumeze neza hama ku mazina yanje jewe ni Rosette irankunda haba mfise channel ya YouTube yitwa Host TV ndabatumire rero mugende kuri Host TV naho nyene muko murabe ibiganiro vy'iwanje ni ibiganiro vyiza cyane gose ibiganiro bifasha abajene abantu bakuze abantu bubatse ni ibiganiro nyene biri ntibiraba ngo ninaka ngo rinaka canke ngo urinde biraba abantu bose rero mugende kuri Host TV naho nyene mukore amasabone amajeme mugira ama partage ku bagenzi banyu ndazi yuko ibiganiro bizobafasha cyane no kuri Steve TV naho nyene utarakora sabone naho nyene ndamwisabiye nturengana udakoze sabone turabibasavye
ya Murakoze. urakoze cyane gose Rose TV Mia TV show nuko nyene bazipronounce ya uno munsi rero urabona twicaye ngaha aye ndi kumwe n'aba youtubers kumbure ubona batagase bafise look nziza ngira ngo youtuber ataguye kubamenamwo utuntu tw'utudorari tuba tuba turiko ama S nanje no YouTube ni Steve TV utibagiwe yuko na Henko TV nayo tuyikorerako ibintu vyiza rero ucubona yuko ari YouTube zine zicaye ngaha aye duhere kwa Rose TV Rose TV uno munsi uri kurakorera kuri YouTube cyayo ku mbuga zitandukanye iyihe avantage kuva utaguye YouTube umaze kuronka mu bijyanye n'izi réseaux sociaux uri kurakorera? Bon, avantage je numva ikintu ca mbere i channel yanje iri kiramfasha nuko ndiko nkora ibintu vy'iwanje ubwiwanje nta muntu numwe nzovuga ngo ariko arankontrola ngo kora ukunuku ngo hanaho ngo wacerewe urumva ngo ibi bintu ngo wacerewe ngo ari kuza ngo sambiri ngo ari kuza ngo sayine oya ni asha nije ndi maître wanje kuri channel wanje avantage ihari nuko nije nitwara YouTube mva ni gwanje nego nije ndi boss ya YouTube wanje uri CEO kongera ukaba manager. Voilà. Okay. Ni avantage ya mbere. Okay, Mia. Kuri Mia TV show uri kuraraba bipanze gute bimeze gute? Ni fresh ni bimeze neza. Okay, niyihe ntambamyi uri kurahura nayo muri runo rugendo rwo kuba cyahe kwitwa umu YouTubers? Intambamyi nizobura, intambamyi akenshi zikunda kuza ku bantu baba badatahura ibintu by'uko turakora. Abantu baduca intege baba benshi cyane hari abatubwira ati ivyo bintu mugiyemwo bizobagendera nabi cyane cyane ku bakobwa ugira ati uri umukobwa ukaja muri zo ukaja mu bintu vy'ama YouTube ibintu vyerekeye réseaux sociaux ugira ati aho indwi zibiri uzotwaye inda base kugira utuntu twinshi dutandukanye ugiye kubisutwa ugiye kubishira soni ugiye ibintu vyinshi nizo ntambamyi duhura nawe ushobora kwicara muhira ukiyumvira uravye nk'abantu babikoze ubwa mbere ukabona aho vyagenze neza nabo bigenda nabi nawe ukicara ukavyiyumvira ugasanga uri kwangaza umutima nyene wavyumviriye ko ariko ntiduca intege aho tugeze ubu uje ntizoba bikinca intege wowe wazumbwira ibintu vyiza uzunera intege ni bon ndakunda abantu bantera intege ariko nyene uje umbwira yuko nyene ivyo ndi gukora atari vyo nawe tuzumva nabigiyemo mbizi kandi mbishaka utushobora kuza kumbwira ko atari ivyo uzumve ko n'abantu baduca intege ndavyumviriza ivyo kurambwira ko biraserukira ngaho vyitira nta kibanza ndabiha nizo ntambamyi nkunda guhura nazo. Okay, kwa Rose urumvise Mia intambamyi ahura nazo kandi urumva yuko ari nyinshi cyane gose none ni kihe kintu wohanura abo bantu bagenda babaca intege twebwe abahungu twebwe biroroshe bahabona nyene yuko yende wafashe ingingo yende yo kwisarira cyahe guhiga ubustare cyahe guhiga ratio y'abana iki bintu nk'ivyo oya nikihe niye mpanuro hanura abo bantu babafata bakabakritika uko bigombeye? Bon, je impanuro novuga nubwo miyavuze yuko naho nyene ushobora kuvyumviriza bigaca nko ngaha bikaserukira hino si bose bameze nk'uko kwiwe hari umuntu usanga atwagwa basi n'amajambo y'abantu ugasanga urumva nyamba wamubwiye ati yo hajya ahantu wabivuze nabi umva nyamba ariko aragutwenga hari umuntu uza guca usanga adafite umutima wo kwakira ivyo bintu urumva akaca biheba kandi yarafise impano ubasanga biranamutejeje imbere biranamushikanye n'ahantu kure mugabo kubera ntafise umutima wo kuvyakira nobwira abantu baca intege abandi kimba umuntu umubonye kwikosa urumva kimba umuntu umubonye kwikosa ariko bino bintu nubwo abantu benshi babigaye ko bamva ngo yongo none ngo warabuze ngo uce ukora ugenda ngo urime ngenda ngo kwisoka ngo urime urumva babona kumenga two turatumwanya urumva babona kumenga two turatumwanya ariko vraiment nyamba ikintu utagikunda nyamba ikintu wumva yuko kitakurimo reka gutuma uwundi muntu umuca intege kandi hari n'ibintu byinshi nama mvuga hari ibintu byinshi tuzobazwa
mumbabarire basha hari ibintu byinshi tuzobazwa nyamba wumva yuko wowe ico kintu ntacyo ukunda nikikurimwo reka gutuma uwundi reka guca mwana umukintege umuzanira amakote negative yego mureke nyamba uri umuntu ari negativity hariho abantu usanga mu mutwe wabo ni ibintu byose bibavamo ni negativity gusa ariko ugasanga umuntu yo kwibera yagomba gukora ivyunguka ego kandi akumva nyene yuko abikunze ariko misi yose ugacuza ivyo bintu urimwo no ivyo bintu urimwo hagarika ivyo bintu urimwo uzokihura nibi ya Mia nawe biramaze gushika bakaguca intege mbega nikihe kintu wumva ari abandi bakobwa bipfuza gutangura ariko bumvise ingene abantu babakritika bakavuga ati no Jesse ishobora gutangura nikihe kintu wumva wobwira uwo mukobwa yifuza gutangura ikintu nabwo sinzi ukuntu bo babiyumva ariko kuri jewe nta kintu kindyohera iyo ndi gukora ikintu numva nkunda numva shaka numva nishimye mbikorana umunezero mbikorana umwete mbikora mbikunze kuruta yo bambwiye umuntu yamitanye ati tuze tujane gukora ikiniki ariko bigenda bikoze numva mbyishimiye ni ibintu mbikora neza bimeze neza nimba ico kintu wumva wogikora ukumva wogikora ariko usanga hari abantu bariko baguca intege ikiniki wewe reka kwita kuri abantu bose baguca intege kora ico kintu wumva wokora hari ibintu usanga impano arkuntu batandukanya impano ngo n'ingabire ugasanga impano ni kirya kintu umuntu yavukanye rero kirya kintu uba wumva muri wewe wogikora kidudubiza kumva umengo ugikoze wogishobora gerageza urabe iyo ni impano usanzwe ufise atari bya bindi uvuga ati ngiye kuvyiga ni impano usanzwe ufise yigerageze kandi burya nta mpano idakiza nta mwuga udakiza kandi burya nta muntu ashobora gukora umwuga atafisemo impano niyo nta n'imana idakiza iyo mpano nyene wiyumvamwo iyo nyene ico kintu wumva wokora gikore ugikorane umwete cyo gukura aho uri kikagushikana ahandi hantu wewe ureke kwita ku bantu baguca intege bo hari ntibaba baraza utaratangura ntibaba baraza ushobora kugenda nyine kubwira mugenzi wawe ati ngomba gukora ikiniki akaguca intege hajya ntaba aba ari uwo wumvise uwo ntibaba baraza numara gutangura niho uzobibona neza yuko ari abantu bacana intege bazoguca intege ariko nyemba ufise iyo ugomba gushika canke nyemba uzi iyo wavuye ukabuzi naho ugomba gushika uzobandanya ntuzita kuba guca intege uzogira umutima ukomeye ya Mia arabisiguye neza ngo hari impano hakaba n'ingabire rero wewe wumva ufise iyo mpano ufise iyo ngabire urashobora kuba udafise ingabire yo kuza ngaho imbere ya kamera cyangwa kuza gukora ama content atandukanye mugabo ukaba ufise impano yo kujisha ukaba ufise impano yo kumesera abantu ukaba ufise izindi mpano zitandukanye ndabamenyesha yuko wituye Rose TV ashobora kukugirira publicité akakwamamariza iyo mpano yawe bigatuma abantu bakumenya nyambugisha nyambuzi gukora ibitumbura uzi gukora amasambusa akakwamamariza kandi ukaronka abakiriya bivanye n'ico kibanza uburimwo na Mia nawe abikora nkuko nyene Mia nawe nizere yuko umuntu akwituye agomba kwamamaza akabare kiwe agomba kwamamaza ibintu runaka yuko ushobora kubimufashamwo kandi ndibaza yuko bitazimbye cyane gose ahubwo ushaka kwamamaza umuntu wese afise ikintu agomba kwamamaza aze gusiga muri commentaire asigaye nimero ziwiwe amatuvugana ndishobora kumufasha kuko ndisiri yuko nitugufasha uzoshobora kumenyekana ibintu byiwawe nyimba ari ibintu ugurisha abadukurikirana nibabibona bazoshobora gushorera naco gituma umuntu kenshi yaravye video vyiza uze uraraba usige reaction basi muri mu commentaire atuma shiramo aka emoji akantu gatoyi bizotuma tubamenyera bigende neza birakora ko abantu vraiment atwe ngatwo turakora ugasiga commentaire turabibona yuko vraiment wari wagikurikiranye tubibutsa yuko mu ntara nziza ya Gitega hariho maison de production kuri wewe wifuza amashusho canke amajwi amafoto ndetse ugomba gukoresha imanza zitandukanye yuko wokwitura henko ikabafasha muri ivyo bintu vyose ushobora kuba utahazi ikorera muri Yoba hepfo ya clinique ubuzima ku rupangu inimero 5 nta bandi bakobwa ndiko ndabona bariko bagaragara ku marezo social ni mwebwe novuga ati yuko muri fura mu fura
cyahe muri ko murabikora mubikunze kandi mwihanganiye amajambo bababwira, mwihanganira igicure cy'abantu, mwihanganira ibicantege byose. Uno munsi rero turi hano, reka mvuga ati twoba turi muri industry imwe canke tugomba kubaka industry y'Igitega. Benshi bariko barazita bagenda i Bujumbura, twarabonye abaje bakina filme barabihagarika, tubona abaje bakora ama interview barabihagarika, tubona abaje abari baje bakora promo gupromotinga abandi ba artiste batandukanye bose barabita. Ariko mwebwe mwiyangaje muravuga ati nimwe ni please dutegezwa gukora mu bukene bw'iwacu, mu butunzi bw'iwacu, mu ngabire cyangwa Imana yaduhaye, turagomba gukora dushikane Gitega hejuru. Rosette, uriteguye kumva yuko uno munsi nubwo twogenda kuri Helena hajya ayene muri Rome, urumva yuko twohagarika kamera ukumva yuko ukora ikiganiro ukaganira n'abantu bikagenda neza? Nogerageza, novuga ko nogerageza kuko hajya ikintu iyo ugikunda urakora uko ushoboye kose kugira ushike ku mpano, ushike ku ndoto yawe. Rose TV avuze ati yogerageza. Mia, meme question, nawe urumva yuko ubikora? Kugerageza buryo twagerageje umunsi wa mbere tujya kuri kamera. Sinzi nk'abantu baba bamaze kuja kuri kamera boza bakatubwira ukuntu vyagenze. Umunsi wa mbere umuntu aja kuri kamera, oh my god, biba bigoye, ni ibintu biba bivuranye, uranasubiramo bikanka kuko kuko ugera ahantu amajambo watanguye kuvuga ugasanga niyo uriko urahereza gusa nkugeze hagati niyo uriko uravuga, biba bigoye vraiment. Nyimba twaratanguye ibi disiriko n'ivyo bitotunanira. Okay, Mia na Rosette, uno munsi ndariko ndavuga ko nyene turi muri industry y'Igitega kandi atabandi bariko baragaragara. Ni ikihe kintu mwumva mwiteguye gukora kugira ngo n'abatabikunda canke n'abatazi intara ya Gitega nka mwebwe mukoresha ama réseaux sociaux kugira ngo bashobore kumenya Gitega biciye muri mwebwe babiri? Kwa Rosette. Bon, je kintu cyambere na mbere nuko kwanza tukiciyumvira ati tugomba dukore bino bintu, si ibintu twiyumviriye umunsi umwe, oya ni ibintu twiyumviriye igihe turavyiyumvirako. Nico bituma rero ico twakoze coco mugende kuri Host TV no kuri Mia TV show muvyirabire, twarabitanguye, si ikintu ngo twiteze gukora, twaratanguye, ahubwo twa dushiramo ingufu cyane gose cyane kugira Igitega dushobore kuba basi Igitega tuyiduze. Navuga ko ibintu vya réseaux sociaux Igitega ntibiriko biraduga cyane, kandi mwebwe bakunzi biwacu kubera twebwe ibikorwa n'ivy'iwacu dukoze namwe mukabishigikira, kandi ntitwoshobora kuguma tuvuga twivugana, tuvuze namwe mukavyumva mukanabishigikira, ntaco buza yuko tuzotegerezwa gutera imbere ku bikorwa vyacu. Niyo mpamvu rero two turakora ko dushoboye, two turakora ibikorwa vyinshi kandi turacabandanya kugira tubanezereze, kugira Gitega dutere tuje imbere. Mia, meme question. Niki nawe wumva twohindura muri industry y'Igitega, uvuga ati iki kintu kweri twicaye nkuko turi batatu twokora iki? Ndabona umenga Gitega yoje habona mu bijyanye n'amarezo sociaux. Okay, je ikintu numva twokora kwanza gukora aho twatanguye, ahubwo ingorane hani abantu b'Igitega sinzi ko ari kudatahura ibintu za réseaux sociaux ntabwo bavyitayeho, abenshi ntabwo bavyitayeho. Ni ibintu z'amasupport n'abantu da support gute ntushobora kuyironka ukiri ngaho Igitega. Ahubwo je numva twebwe nyene ubwacu twokora tukabandanya tugakorana ingufu nyinshi, mbega byo nkari bukundaza dukunda baje nyine nabo batwanka cyangwa badupinga, muzodukunda ni buke mwimenyereze kudukunda, muturabe muzodukunda none se bigire gute, none ko n'ubundi tutagiye guhagarika tuzoguma dukora. Ahubwo mbere tugiye gushamo ingufu nyinshi, tugiye gukora kenshi bishoboka, dushemo ingufu nyinshi. Rero ahantu hadukunda respect kabisa, abatadukunda nabo mu vyimenyereze gusa ni buke
gusa usanga muno mwanya mutari kuvyiyumvamwo canke mudashobora gutara telefone zanyu ngo murabiganiro dukora ariko ejo canke hirya y'ejo bizokunda mu birabe kandi izera nta biganiro bibi dukora canke nituje imbere ya kamera kugira ngo tuvuge ibintu bibi bimeze nabi bisa nabi ni ibintu tuba twiyumviriyeko kugira twinde tuje imbere ya kamera nuko tuba twiyumviriye ko ikintu tukumva yuko ico kintu twogusangiza bagenzi bacu tushobora kububaka rero ni mu birabe hari vyinshi vyobafasha vyinshi vraiment sibike ni vyinshi vyobafasha rero twebwe nka twebwe tuba turi ngaha canke tuba tubikora mu gihe tuzoba tubikunze ngo tuzoba tubikunze twabikorana umwete nabo bazodukunda ya ego unyishuye neza cyane kandi na Rose nawe yanyishuye neza cyane gose mwese ndababaza ikibazo kimwe ni ikihe kintu mwumva hagati muri twebwe batatu twokora burindwi kundwi kugira ngo Gitega ishobore gutera imbere abasi banyu n'abakozi banyu bose bisange muri cercle imwe iwawe iwawe uyagenda abajije cenza kuhereza mu nyuma reka duhere kwa Mia okay ikintu numva twokora nka rimwe mu nzu nyumva tugakora ikiganiro nyumva uno musi tugipostinze nko kuri TV undi musi tukazogipostinga kuri Mia canke undi musi kwa Rose ariko ico kiganiro tugakora ibintu twiyumviriyeko tukaba dufise nyene hari abantu nyene ngaha muri Gitega niyo mpamvu nakubwiye ati ibintu vya réseau social niyo bavyitayeho nta bantu tuvuga ati ngo n'abastari turi kubona ngaha Gitega bose bacabikira gucumba bose akira kuba dufite nk'uririmba akira kuba ririmbye indirimbo imwe zibiri ikaba yiti gusa abamanutse cumi Bujumbura niyo bibera vyose ega nino vyoberayo bibera i Bujumbura encore ngani no muri Biteye pratique basha muze duteze imbere ngaha iwacu ikintu nokora numva twoza twakora nk'ikiganiro tugatumira nk'umuntu canke twebwe nyene ubwo iwacu tukaza tukayaga ku iterambere ryacu tukagira ico duhanuye abantu hari ikintu rero abantu benshi batazi burya ikintu abantu bakunda ku réseau social ndibaza ngo barakunda izi impanuro cyangwa barakunda ngo tuntu tuza tuvuga ashi baba bikunda ibintu vy'isaku sinzi impamvu nizo abantu bakunda kumviriza hahiye zagurumanye hahiye twegere ko sivyo tugomba gukora sivyo tugomba gukora tugomba gukora ibintu vyunguka canke bitwubaka namwe bibubaka rero ivyo nivyo twokora tukaza turabona ikiganiro harimwe mu ndwi tukipostinga iwawe andi kwa Rose andi wanje niyakon cyumviro proposition iwawe kwa Rosette karibu ikintu je numva nuko nyamba turi nk'uko batatu kimba je ndapostinze ikiganiro ciwanje jewe ndakora partage nami agakora partage ashobora gukora partage akora partage nk'ikiganiro ciwe urumva kugira dutezanye imbere urumva akora partage nk'ikiganiro ciwe kandi nami yasohoye tukiyaranja nawe nyine nampaye link yiwe nkakora nawe nyine partage nkuko nawe nyine ari nk'ivyo wanje urumva dutezanye imbere entre yacu na Steve TV nawe nyine iyo yakoze nk'ikiganiro akagipostinga akama link akaduha link ko turi babiri tukore partage natwe guko dushoboye hamwe tuvuga ati ni nk'ivyo wacu urumva uko turi batatu kubera abantu iyo bari hamwe iyo bashize ingufu hamwe byose birashoboka je numva yuko kandi basi réseaux sociaux cyane Igitega ntiriko irahitinga cyane sinzi gituma kuko je mbona umenga impano ziri Gitega ni nyinshi sinzi ngene bimeze impano ziri Gitega ni nyinshi ariko Igitega nitiko turavyumva neza réseaux sociaux nitiko turayumva nitiko turayitahura nico bituma tujya kubasaba hano ndakwinginze réseaux sociaux uyu munsi utangure kuyumva utangure kuyitahura kuko ni ibintu biri mu mumaro bihambaye cyane bikomeye gose cyane ego umwishyuye neza cyane kandi n'ikindi kintu hinge gatoya n'ikindi kintu nk'umuntu ugasanga nk'ino video ariko arayiraba ariko arabona yuko harimo utuntu twofasha abandi twokenera n'abandi bantu boshobora kutwumva bakadukenera akaca yiraba akaca arengana nyamba ivideo ikuryoheye nyamba ubona yuko
aho bawagize cya kintu cyo kwikunda ugasanga yagufashije video ariko waciye uyigumizako umva waciye wikwegera ko wenyene oya suko bimeze nyamba wewe ushaka nyamba ushaka yuko uzotera imbere banza ukunde n'ibindi vya mugenzi banza ukunde mugenzi wawe ntiwikunde wowe ubwiwawe ahubwo uvuga ati nyamba ikintu nshobore kucumva reka mbwire nawe n'undi mugenzi wanje ndakimuhe ashobore kucumva aho gutera imbere nawe uzoshobora gutera imbere kubera nawe ukunda mugenzi wawe reka kwikwegera ko rero nyamba iyi video igufashije iraburungikire uwundi ashobore kuvyumva ivyo nawe wumvise urakoze cyane gose mwese mwishuye neza nanje mwavuze ati nihereko ariko reka mbere nk'uheraheza kuri yisije rero ikintu je numva twokora Mia yavuze neza turashobora kwicara tukavuga ati imisi ripere tuzokora video zo kwa Rose TV imisi rempere tuzokora video zo kwa Mia weekend tuzokora video ija kuri Henko canke kuri Steve turatahura hama kubera abantu batugurutse twogijya gukora publicité y'ihoteli runaka ya guest runaka y'ibidandazwa runaka ariko kubera bataradutahura no kugira ngo batwemerere dukorere ku hoteli yabo barenda kuvuga ati tubari rimwe mu ndwi tuzogira visite turatahura Gitega ni intara nziza capitale politique nziza hariho ibintu ndangagaciro canke biranga intara y'iwacu hariho udusozi hariho ama espace meza tugende tuyakoreremo ikiganiro tuvuga ati kano n'agasozi kari aha ku batazi Gitega kameze uku kariko ibiti bimeze uku urantahura hama tugirene duposting bizotuma nawe wundi ari muri Amerika cyangwa ari muri Canada cyangwa muri Tanzania atazi Burundi amenya ati Gitega ameze uku nuko mpaka abantu bamenye intara ya Gitega n'ababandi bifuza kwamamaza vya bintu cyangwa babandi bifuza za mpano babonye tugenda gutembera hari abantu usanga bakunda gutembera bazovuga ati tujyana hama tugirene tubakuremo ubwoba kandi tubakundishe igihugu n'intara yacu sinzi uko ndabisiguye neza yego jera utahuye cyane turangiza ikiganiro cyacu cya gikiyago cyacu hoze ndakaye kajambo wabwira abakunzi bacu twese uko twicaye ga ikintu nobwira mwese n'abafana n'abantu bakora dukurikirana nuko tubakunda cyane turabakunda gose ukumva yuko dushobora kureka tukiyumvira ku kintu tukareka umwanya wacu kugira dushobore kuza hano kugira tubabwire ku bintu mutazi ku mpanuro ku biki n'ibiki nuko tubakunda cyane irifo yuko natwe tuba dushaka abantu badutega amatwi batwumviriza kandi nabo badukunda nkuko natwe tubakunda urakoze cyane gusumia je ikintu nabwira naje nuko tubakunda yababwiye turabakunda kandi tubafise ku mutima ujya kugira turinde twiyumvira yuko twova muhira tukaza aho turi tugakora ibiganiro twashobora no gukora ibiganiro by'uburofa ariko kugira ngo twiyumvire kuza twabwira impanuro nuko tubakunda cyane tubiyumvira rero uwumvaga agakurikiza ivyo yumvise uwo muntu arakira nukurikiza impanuro tuguha bizogenda neza ariko ntimutwirengagize namwe nyimba natwe tubakunda namwe mudukunde nkuko natwe tubakunze nyimba tubakunda tukabiyumvira ko tugakora ibi nibi namwe nimudukunde mukora ivyo tubasaba si ibintu vyinshi tubasaba kugira subscribe kugira partage commentaire si ibintu vyinshi tubasaba kandi ntabwo ari ibintu bivunanye ni ibintu ushobora gukora ahantu hariho hose wowe uri ukira ku ufise telefone kora commentaire partage na subscribe uyikore natwe biradufasha biduha intege tuvuga ati bwa wundi ntiviko dukorera ubusa turafise abantu bariko baratwumva turafise abantu baza kudukurikirana nindukora ikintu hari aho kiza gushikira hari n'abantu baza kubibona banabikunde tubone yuko mwabikunze mu bitugaragariza nuko rero turabakunda Imana ibandanye batuzigamira ibandanye baha n'umutima wo kuraba ibintu vy'iwacu ibandanye n'umutima ibaha n'umutima wo kudukunda kurushiriza nk'uko mwaba mudukunda nambere murakoze cyane gose rero ndabinginga muce musimbira kuri channel ya Rose TV mugire subscribe
muri kino kiganiro nyene muri description muraza gusangayo link yiwe muce musimbira no kuri channel ya Mia TV show muri description naho ne muraza gusangamwo link yiwe muce musimbira no kuri Henko TV naho mugire subscribe kugira ngo dushishikare kubaka intara yacu ndetse n'impano zacu tubibutsa yuko mu ntara nziza ya Gitega hariho maison de production kuri wewe wifuza amashusho canke amajwi amafoto ndetse ugomba gukoresha imanza zitandukanye yuko wo kwitura Henko ikabafasha muri ivyo bintu vyose ushobora kuba utahazi ikorera muri Yoba hepfo ya clinique ubuzima ku rupangu inimero 5 tubibutsa gukanda subscribe ndetse no kutugirira share kugira ngo uzobe wa mbere ubona notification dusubiye gukora ikindi kiganiro turabakunda tubitayeho mu rumugisha ciao ciao bye